YouTube zacu mu Burundi zabaye nka beri zandugiye ibyaduhindukiye cyari kandi usanga nawe warakina beri yewe je bantwaye amadolari menshi muri beri ku buryo uvuze na beri je natse kuja gukubita ka beri music natse ugakubita kwe narakandi kino kandi ugari kivuga gute gacha kanongera ngo je nta wewe sio witwa beri wewe ngomera je nawe wayatwaye be nje kumukubita beri music kumbe wabatu nawe yisi binatazi uvuga yuko hari aba diaspora ngo benshi ngo bacunga ngo abakecuru ngo n'ibimuga no akona akazi Chena kazi. Okay ndashaka. Cyese ni dramati yabagaye. Dramati yabagaye. Cyo mvuga Didier, Jesse urabizi ko najyo umuntu. Cyo mvuga Didier akazi aba diaspora benshi bakora bari hariya. Okay ndashaka rero tubwire aba diaspora benshi bari hariya. Mariobaloteli Acibiti uramuzi. Mariobaloteli acha ibiti. Mwishamba. Ujya Didier kisego, ujya Didier kisi wewe. Yoza ibimuga like umva Didier kisi yoza ibimuga byamugaye like nk'ivyo. Nimji ubuziri bwishi hariyo ba Janvierothemost nawe akora bajya ba Akoropa Toilette Janvierothemost Akoropa Toilette MT number 1 no mu Coiffure muri Salon do Coiffure Josan muri Hollande ubu turavugana kenshi Josan we aratwika Josan atwika mu biki akora iki sasa Josan nawe akora hariya mu Hollande muri Europe akora iki nawe ujya anoba imyembe akayishyira mu makarato Imyembe yakorotse akayishyira mu makarato ya association kwa Mwishamba akashira mu makarato niyo mpamvu n'umunwa we wamubona uririmba ibintu bifatanye adojozambonize n'imyembe myinshi urasikia bakozi ba Roy TV ahubwo erega benshi ntibari bamuzi bro adojozan nawe uzi kagaslogan adojozambonize wawa impamvu aririmba ibintu bigize bifatanye mu kanwa kubera imyembe myinshi agumashiri no acavuga gutere adojozambonize n'urujwi nyene rwaparanganye ndirimbo nyinshi ari ndimo gishoma nkazisesangura neza nabwiye ati harabuze iki okay duhere kubasa ku ndirimbo ya Lucky ya Dramati yitwa gute habuze iki ya Dramati ya Madame muri sofa hari akantu yabuze agaki kandi ko tutari kumena cyo nagamushiramo akantu muri baking bita soft beat kabuze hayabuze ati Madame muri sofa habuze kandi ngavuga ati sofa uragataura none ndagataura fresh muri legend yavuze ati muri ya Madame like hajya yavuze ati Madame muri sofa hacha habuza kakire akantu kaga soft beat gacha kavuga uri sofa urumva nk'iyi legend legend ya kinya gucitinga haruzi mwa kantu kitwa boshke hariko abantu bazi indirimbo kukavuga buke boshke akantu kitwa boshke akuniga kanuka naligenda tinya gucitinga gachaza kandi tinya gucitinga urumva kagachaka agenda yana nta yindi ndirimbo zibuzemo akantu nyene like oya izindi zo zikurikiye buke sino nkijya ngangari ya Big Farious ngangari niko yatwekura ina fizo yenje namishiramo akantu kaka baking sitwa musumba ageze hano agavuga ati ra ageze hano agavuga ora kajaka ra igenda gashiramo biri ngangari ra ujyane jewe ati turabakunda cyane muraba agaciro kuri twebwe muze muri gukora subscribe mu Congereza let's go dore gukunda si love double agaciro mwese aho muri bakunzi ba TV lovers of Roy TV aho muri mwese there you are you mwese ni you muraba agaciro muraba agaciro mu Cyongereza you are agaciro akantu ariko kabiba ya abagaciro babazindi
Peace, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Reka ndakusika kuri kamera uri kumwe na Elfeje Carf. Ni watuma ino image igushikira imeze fresh sana. Ni watuma ino sound uyumva imeze fresh sana. Yes, muri cha kiganiro tubabwije kuri show. Cha kiganiro kiguha akaryo keza ko kumenya amakuru y'abastar, ko kumenya amakuru y'ivyamamare, ati mbega ivyamamare vyacu bibayeho gute. Yes, uno munsi novuga yuko turi muri office. Bitugani Gasore ufashwe n'ibikiga mu free. Bona mbaye iki sasa. Chimbo no muratangwe. Yes, watega subiramo cyanda gwa 10000. 10000. Intro nja itoye cyanda ma 10000. Oh ya uvuga ibintu byinshi. Let's go. Uvuga ibintu byinshi bicuritse rega. Uraza amajambo ya Gasore. Niba bavuze ngo itwi radio. Radio. Rema FM cyagonesha FM. Radio promoter. Wowe kuma Facebook radio promoter. Nene nk'umuntu yitwa radio na wundi yitwa television. Ahubwo warukwiye kwitwa radio Fuade. Kuko ni uvuga urabye je nawe nuvuga amajambo menshi kuzo cameraman. Je na Gasore ndavuga amajambo menshi. Gasore ashaka kuvuga amajambo 50 mu seconda 10. Introduction twa minota 20. Yes, my name is radio promoter professional. Naba ex bawashirimo ko heba. Yes, bakozi ba Loy TV turi kumwe na Gasore uvuga yuko twamusanze mu kibanza ciza. Turaza kumenya bega niye mpamvu yamuzanye ngaha, bega yicaye ngaha yaje kukoza ibiyo. Yaje kugira gute baza kunda kamera agaruko koza ibiyo ugakuramo ndagusafye. Akosa Akazi sasa. No ukuvugana honorable mon frère soit. Honorable. Honorable kaza koza ibiyo. Ça c'est chose c'est ari musoro umuruji. Gasore? Non parce que tu parles des choses qui parlotent. Est-ce qu'il y a Gasore vraiment honorable? Je ndi DG muri company. Bazureke bro, bakuzi ba Loy TV. Hari abantu batazi DG icari cyo. DG bisigura directeur général. Pana directeur. Ni directeur bakeri mwarozwe directeur général. Nta nivyo azi kuvuga sasa. Nashatse ndamuhenda ndabe kwazi gifrance. Ni directeur. Non, c'est pas ça. Ngabandi marketing manager. Yeah, everything da juarore sibiri. Yeah, ani wanje ofete ni company yanje. Imana shimwe cyane. Yeah. Nasikia Gasore? Yeah, bitu biko safi. Shakwa eliminate. Mason. Ona nganga. Uko nanganga. Non eliminated. Ariko twatangwe kwanza ni wari bwana baramuse. Bakuzi Loy TV, I love you too my baby. Television my baby. Bakuzi Loy TV yabo muri hose ndabakunda cyane. Everything is okay. Yeah and yeah. Achongereza azi. Mbira ndagufashe bro. Wewe. Ikikuna numbwire ndagufashe. Ni muri radio promote. Mbira icyo ushaka kuvuga ndagufashe bro. No it's okay. Nagenda ndabwira ati mwese aho muri muheza gikwe. Sha Gasore. Wallahi je nabwira ikintu akivuge mu Congereza bakuzi ba Loy TV ni yagishobora. Aha nyene shanshira micro hanshe sohoka. Mwese aho muri. Ndashaka umbwire abakozi ba Loy TV. Ati turabakunda cyane. Muraba agaciro kuri twebwe muze muri gukora subscribe mu Congereza. Let's go. Dore gukunda si love d'abord. Agaciro mwese aho muri bakunzi ba Loy TV. Lovers of Loy TV. Aho muri mwese. There you are. You too. Mwese ni YouTube. Muraba agaciro. Muraba agaciro. Mu Cyongereza. You are agaciro. Akora ariko kabiba. Ya abagaciro. Babazindi. Mugabo senga ibire nakore. Oya. Muraba agaciro. You are agaciro. Toka bana wagwan yes bakuzi ba Loy TV ni Gasore atubwira ati ebana ati ngahandi ndi directeur général ati ndi kumena honorable ariko ndi kumena honorable ntandagira kuba honorable nibisabinda kuba honorable bisaba office ndanini like sobetse inda isesekare Chewe ndo mufu. Honorable Yoza arabahoga. Jendo munari. Cameraman. Wanzo ndi. Jendo munari très physique. Chewe mfise physique ndakora physique. Ndakora sport nyinshi. Ndakina football. Ndakina basketball. Ariko arayikina ariko ntayazi Ndakina basketball. Ariko ntayazi. Muri football banyita I am the goat.
Akwita goat. Igot. The goat. The greatest of all the time. Goat. Apana impene, mwumvise impene, the goat. The goat. Greatest of all the time. Chewe ndi Ronaldo, ndi Cristiano, ndi Mbappe, ndi Gwaro, ndi Rushasha, Rusa, ni Ntare, bagwita Ireland. Wa unda kina bamita Irlande. Bamita kwenye. Irlande, Holland, bajya bose. Ichewe ndamena. Kwanza muri amachi yamwebwe. Banzureke Gasore, banzureke. Reka gusimba ibintu. Turacyari ngaha indani kwanza. Wavuze ati ngaha ndi directeur general. Abariko badukurikirana yashaka kwanza ubabwire. Ngaha indani like hari yiki bimeze gute blada. Iyi ni Ikirezi Electronic Center. Ikirezi Electronic Center ni mu izina deja urumva yuko harimo Ikirezi electronic ni electronic. Aha rero tudanaza ibintu by'ama electronic bishigure ko dufise like ama machine kamera uze gufata kanse ama machine ama laptop dufise ama speakers ya GBA dufise ama telefone ya iPhone dufise ama smartwatch na Galaxy Watch bereke bro let's get it cameraman ufise igikara bakanga ariko ufise igikarato nawe bitu gani uyu mukaba nugutabura ukuboko unasikia Gasore vraiment twere ngamviriza dufise ama smartwatches dufise ama baju ariko banzureke dufise ama casque wait Gasore kwerekesha we mumenyere byo muri quartier ama casque dufise ama telefone ama pochette ama blindage akomeye dufise kandi ibyo ngaha ni quality ya mbere ona nk'iyi ni Galaxy A ona nk'iyi oya iyi ni Galaxy A53 5G isi yako ifise na connection 5G wallahi bakoze wa TV bacona wowe shiri wa gahinda ngo new generation telefone bachavuga telefone za new generation 5G wagwana urumva cameraman akoresha telefone ya DG Amadi inguzipangeresha akoresha connection ya DG cameraman ndabizi ugasanga nguyo kuri Saint Valentin mukunzi wa muhaga telefone bwa bundi bwa tiririri aratubesha Amadi era binyeno bigiriko uno mukozi wanje ufite n'umukozi wanje ati panga ibintu fresh man Gasore babala Amadi mugeze ngani wabakira buri munsi akababye n'ibiciro vy'ibintu yego bishireko urumva rero tugurisha ama accessoires bwo kubutandukanye dufise ama tondeze ama sans fil yayandi ashobora kumwa reski ashobora kumwa yayandi ashobora kumwa buke ahambere iyi ni mvugo babara amatwi mu frère ushaka service kimamagara urumva dufise ama caméra de surveillance dufise ibintu vyinshi ama projecteur dufise ama PlayStation we nka wewe uri hariya umucenda juru PlayStation ntayuzi unasikia cameraman yo aficenda juru cameraman mwiki jendi Toto Town bro Toto Town witwa radio promoter radio kubivuga fo azi no kuvugira radio si radio mu gifaransa mu gifaransa ni radio sawa radio na wizo yes wakuzi wa TV wavyumvise nivuga ko ukeneye ibintu urumva ko si benshi bafise itelefone iduza 5G ikomeye ya telefone ushobora guta hasi ukayitora apana none ufatira example kuyiwanje zana turabe indamaze kwita kenshi ntashira zana tugiye turabe reka muhungu shingire kugana madamu no bose urumva telefone ushobora guta hasi ugatora apana za telefone uta hasi icara rega nuboneka man simureka urumva Nega ibaza ko ari muremure bana welcome mwese kabisa welcome abatahazi rero ashaka kuba adresse imeze fresh abatahazi bayita kuri Ikirezi Electronic Center ni Boulevard de la Liberté iruhande ya station bita kwa katikati en face ya Finbank shasha like no kuvuga imbere ya Finbank turaba imbere gato hariyo pharmacie Salama iri hagati ya pharmacie Salama na alimentation Mucho. Thank you so much and I love you. Akana kantu babari kona gaki kumenga karagara ndiko mubusa kumenga karagara abantu mwe mumusha nurusha kunyinjira mu butsi cyangwa uje kumbaza makuru kumenga karagara
Chinga uchimbona utoza nabi mufire. Babizi ko cena ry'umunwa cenga ndashaka kubiheza nabi. Ibi bitu gani uri Gasore? Shut up. Kandi bacabona ko ari ivyo. Ukuri kurababaza. Keep silence. Smartwatch. Speaker buff. Motorola. Fuga ibindi bintu akora kumira nk'ivyo. You usanga ari ivyo. Yeah, talking everything talking. Aho kantu bega nagaki bro. Agaki. Abatakazi basinaga. Akanaga cafe umuntu afata ari karakora. Kugira ngo agarure ubwenge tu. Isuye gushiduka. Amaki wanje kare none basi. Akiwa urakiguriye waje kurobeza nga. Twamusanze muri office wallahi. Bakuzi ba Loy TV. Hari ibintu by'imiliyoni hafi. Wabuye Ntarya none uje muri office. Ariko umushitsi baramuzimana bro. Twaje kuraba aki wanje kare. Waje kurondera amakuru waje kurondera injya. Kandi umve ko shamuhungu ndagusavye wowe. Mbako ndagusavye. Akiwa woza yamera ngazana bakuguriye. Basinywa basi hamweze tubanda. Yesu kuzi wa Loy TV urumva yuko ari ibintu byiza cyane. Urumva yuko ni waba ukeneye ikintu kiri big. Kimeze neza cyane gise quality. Urumva yuko ibintu imeze fresh sana, waba ukeneye imashini imeze fresh, waba ukeneye ama ekutera amwe y'abasani y'abastar yandi yambara ba Ronaldo ba Messi urumva wumviriza amwe indirimbo jiga ni ibintu byinshi apana kaga gutera umviriza kakara gutera kansere ngo ari kana gutera umuntu avuga ukamumva. Ndashaka kwanza tubwire ubwoko bw'amabaking kwanza. Amabaking banze wije uri mugufi man. Nega je na karaoke. Duga hejuru wicare na. Kubaza ababaking je ngira karaoke. Muri ivyo urafite indirimbo shashe twana deje. Waririmbye atajwi ririmo no. No jewe indirimbo umuziki narawize mfite. Sheki mini bibabaririmba. Bakarimba ibintu bitariko. Unasikia Gasore mu no. Umuziki unasikia ati je umuziki narawize simeze nka babande rero sasa. Je nk'umuntu kubwira ati indirimbo nyinshi ari indirimbo gishoma nkazisesangura neza. Nabwiye ati harabuze iki Okay duhere kubasa ku ndirimbo ya Lucky ya Dramati yitwa gute habuze iki ya Dramati ya Madame muri sofa hari akantu yabuze agaki kandi ko tutari kumwe n'icyo nagamushiramo akantu muri baking bita soft beat kabuze hayabuze ati Madame muri sofa habuze kandi ngamaje avuga ati sofa Uragataura none ndagataura fresh muri legend yavuze ati muri ya Madame like hajya yavuze ati Madame muri sofa hacha habuze akakire akantu kaga soft beat gacha kavuga uri sofa urumva nki legend legend ya chinya gucitinga haruzi mwa akantu kitwa boshk hakwa abantu bazi indirimbo kukavuga buke boshk akantu kitwa boshk akoniga kanuka naligenda tinya gucitinga gachaza mukandi tinya gucitinga urumva kagachaka agenda yana nta yindi ndirimbo zibuzemo akantu nyene like oya izindi zo zikurikiye buke sino nkijya ngangari ya Big Farious ngangari niko twekora ina fizo yaje namushira akantu kaka baking twitwa mushumba ageze hano agavuga ati ra ageze hano agavuga ora kajaka ra nigera gashiramo akari ngangari ra ujyane jewe hajya ni Ismael Gasore hajya yavuga ngere ra hajya ni Ismael Gasore Yes bakuzi ba Loy TV ni na Gasore nobwiye ko afite indirimbo shasha nimba utarayiraba please genda kuri YouTube channel urabe indirimbo yiwe shasha yiswe na Tej yakwanye no mu Diaspora yamuhaye imiliyari 5 nijo bivugiye 5 miliyari urimenya yabanda divise siro wangingaha ariko nahari amafaranga menshi no bandi Dubai mon frère ariko icyayi cyo mu gitondo n'isengera na Cristiano bakuzi ba Loy TV 5 miliyari Cristiano ndashaka kwanza muri uno mwanya Gasore uhuye na Cristiano ijambo mbwira gicongereza kuko ndazi nta kirundazi icongereza give me money 100 give me money 100 abantu mutizere ngo nukuprobe give me money 100 cameraman
give me money hand. Yeah, quickly. Ismael, ndashaka kwanza ubanza umbwire brother, aravuga ko ni na Ismael Gasore akuze gusuzugura ba diaspora kandi akavuga ko Koma shetani kwa jina la Yesu. Koma Kwa jina. Fire in the name of God, I say fire. Fire. Soka. Urazi gusenga burya wewe. Toka pale. Urasenga burya. Aba diaspora je n'abasuzugura. Uvuga yuko hari aba diaspora ngo benshi ngo bacunga ngo abakecuru. Ngo nibimuga. No, akuna akazi. Chena akazi. Okay, ndashaka. Je ni dramati yabagaye. Dramati yabagaye. Je mvuga Didier, je urabizi ko najyo umuntu. Je mvuga Didier akazi aba diaspora benshi bakora bari hariya. Okay, ndashaka rero tubwire aba diaspora benshi bari hariya. Mariobaloteli Acibiti, uramuzi. Mariobaloteli acha ibiti. Mwishamba. Ujya Didier kisego, ujya Didier kisi wewe. Yoza ibimuga. Ibimuga like umva Didier kisi yoza ibimuga byamugaye like nk'ivyo. Nimbi ubuziri bwishi hariyo ba Janvierothemost nawe akora bajya ba Akoropa Toilette Janvierothemost the most Akoropa Toilette MT number 1 no mu Coiffure muri Salon do Coiffure Josan muri Hollande ubu turavugana kenshi Josan we aratwika Josan atwika mu biki akora iki sasa Josan nawe akora hariya mu Hollande muri Europe akora iki nawe ujya Anoba imyembe akayishyira mu makarato Imyembe yakorotse akayishyira mu makarato ya association kwa Mwishamba akashira mu makarato niyo mpamvu n'umunwa we wamubona uririmba ibintu bifatanye Adojozambonize ni imyembe myinshi urasikia bakozi ba Loy TV ahubwo erega benshi ntibari bamuzi bro Adojozan nawe uzi kagaslogan Adojozambonize wawa impamvu aririmba ibintu bigize bifatanye mu kanwa kubera imyembe myinshi agumashirino acavuga gutere Adojozambonize n'urujwi nyine rwaparanganye ariko absolutely rwa fresh man kandi arimba neza umugore w'umuntu n'igiti giturigwa utakoma uko utora imyembe yakorotse hama kuri na Didier nawe tuvuga kuririmba washize ibirayi he Winzos. Na Didier nashiyemo kuntu twa baking ya after ya. Okay, ndashaka utubwira utu baking wallahi wakoreje mu ndirimbo na Didier. Ndirimbo abantu bari kora iraba. Ndirimbo imeze neza s'il vous plaît. Ikozwe neza. Banzureke man. Wishivyo ndakubajije. Bakuzi ba Loy TV ni ndirimbo imeze neza cyane. Ni ndirimbo irimo inyigisho like ni ndirimbo ya yuko historique. Ndashaka utubwire baking wakoresheje zitamenyere wari. Hajyana nagiye ati unalala mbalolo kweli. Nibyo oya ndugo kwijambo nkako nakarunda bashiye muziki kacakaza nikitwa vibe de la chansonale hakona ka baking kamera kakabiri kakano hereje ko haya mapenzi ni mapengu ni mapeiko kagatatu urakavuga nabareka kunduyisha sha muhungu ndi mukazi ngekana kire bakiriya sha mu frère barihega baraze kana kire bakiriya ariko rero tugenda wanagenda nguriye cafe bakuzi wa Loy TV simba gatanguriye cafe ariko ukora kuri TV utaramenye ingene Loy TV cya Loy TV Roy in the place kutagashira ni Roy vuga Roy apana Loy TV ene umva ivyo bitangiye Loy TV wa Keritown aravuga gute urabona lelo ndabona kanga vous êtes mal Keritown ya Pikaret umva nazi kuvuga ururimi rwaramatanye iki rwaramatanye n'umuntu ubwenge ururimi rwaramatanye akantu umwibukiraho kafu umuntu afite imyaka irenga 200 ngo répondez-moi cette question qu'est-ce que chose de mal que vous avez fait de la partie de la Batuje amani bitugana ari atari tubibaho yeah man thanks so much uko naenda wapi ni Gasore novuga yuko yigira ngo azi gukina n'umupira like ngo bafise match dufise match mu Sirimbe ugahiga none Gasore azokina iki aziki ni match izohuza abajournaliste ba TV online n'abakomedi none hari match abanzureke n'abakomedien n'abakinyi b'amareresi iyo match equipe nzo ndimwe barabizi nzo ndi captain nzo ndi the goat nzokina kuri numero 10 place ya Messi na Cristiano kandi menyesha rwose zo muri iyo match ndabasavye muze mudushikire kuko nzotsinda ibitsindo nk'imvura ubuzemwe na kimwe na mbuzemo na kimwe nzokwifisha uzokwifisha ariko mwija match ndashaka kubwira abantu uzi ari uburobe match zokina ni benshi nenga komanda ndashaka kubwira abantu b'uburobe komanda na mutima baki komanda na mutima afisuruda mutima afisuruda ujya niyo kwiruka iminota 3 komanda n'igikuri ukuguru na stoma birafatanye ukuguru na iyo tera shot yo mupira bakoresha umwanya nkaho yasutu baya ntacyo bakora yego abandi b'uburobe
ni vyine nka mi protocol gukina na je afise uruda n'urubiri rungana uko urya ndo mutera korosha agacagwa hasi ni besha ni bazibona muri ta mani kumenga nawe nta mupira uzuri kurato jewe uzobaze Ismael Gasore cinjikaga ni umuntu yamaja mu matrene bariko ngo nta ni shoot nimwe azi gutera sawa uzibona ni boni wewe uri nyuma ya Gasore na cameraman uri umufana wa Gasore ya wewe uzobura umufana wanje ariko ngo uri umufana ugira umugurire gusa nabindi ukura mfana kugenda kugurire kugira umugurire gusa nabindi kutomfana ukanjurera nawe tubandanyire karashana bakamera abana bisu Gasore mbere ko turangiza rero ndashaka ko tuja ano mu muga wawe novuge ko ni n'umukomedi akomeye cyane gamwe gucacu cy'u Burundi umukomedi abikora fresh san ariko amazi imisa dakora yego amazi ukwezi kose atari karaduha ibintu abafana uri kuraduta hasi none ukwezi kose ndiko ndaguta hasi mushaka nkore video sininjize ndeke kuzanga ninjize ishobora ko comedy wayihevye waje ngakugira ukwezi kumwe wahevye comedy tuba twagukura abaririnzi abazurindi abaririnzi basora indirimbo hageze haciye imisi ngaha abaririmbi ariko abaririmbyi n'abakomedi batandukanye alors c'est quoi le problème abanywanyi ni bajya nyene c'est vrai rega umenye ko mu buzima tugira ibindi bitufatira mon frère ushaka gufatirwa n'umuryango ushaka gufatirwa na kandi kazi ushaka gufatirwa n'ingwara ushaka gufatirwa n'ibintu byinshi wowe utambonye hajya ukwezi mbabazi ukwezi niko ndayiza ngaha nkaca fata amenyo nyize ngaha nkaca ndabatiramo akantu kumutse gawe atego baza kuja gukora n'abakingwendi bakanyombya abandi nibaza ngo umuntu acanya amenyo amafaranga nivyo nyene nashaka rega cyane sikia Gasore je nari ndabizi gusa nashaka nyene bivuge bavyumve abibaza yuko tuba twagiye kuryama tuba turatafuta mani tuba turarondera izindi gukora bakingwendo sasa yagiye n'amaguru none yagiye n'amaguru yagiye na déplacement yabahaye amenyo ngira wabahaye amenyo haravuga ngo toka amenyo haravuga ngo ntamenyo ugirana kandi tugeze ahantu bituguta vyishura bitugarire kana amenyo yanje man haravuga ngo ntamenyo ndayafise rero yabereke none nosha erega bakuzi ba Loy TV harige mwamwe baza ngo yagiye kwinana bakingwendu ngo yabahaye amenyo na bakanyombya yaba aya namake naba cameraman aya namake aya samenyo namenyo samenyo Cameraman sema na amenyo same Petit tumarize bana cha kunichokesha sibakunzi ba Loy TV urumva yuko impamvu amara ukwezi teka arakora abari kararondera ibiceri kandi ibiceri babwire ko nazi ya clip ziza kubera ibiceri wabizi wazifilmye wahaye cameraman umweditere uwafashe micro bidutwara amahera kuko urabona YouTube zacu mu Burundi zabaye nka beri zandugiye iki byaduhinduka cyari kandi usanga nawe warakina beri yewe je bantwaye amadolari menshi muri beri kuburyo uvuze na beri je natse kuja gukubita kaberi music natse ugakubita kwe narakandi kino kandi ugari kivuga gute gacha kanongera ngo je nta wewe sio witwa beri wewe ngomera je newe yatwaye be nje kumukubita beri music kumbe wabatu nawe yisi binatazi sasa ndashaka kubwira amafaranga bagutwaye amafaranga sino yavuga ngaha wararize umunsi bugarabe jamwe se nababwiye ko nabigiye wararize umunsi bugarabe ewe naricaye mu nzu umutima nawumvira ngaha mwizosi akantu wagize kumubara ati ubugari uri kujya ubugari ukumva umengano mukati ukura Kenya kwe ashaka kutwereka akantu kumubara wagize basi akantu kumubara gute ndakubwiye ko nari ubugari oya nk'akantu wagize wa muntu abaye akagiruka akantu kumubara wagize no naje nababaye ndagumukunye ndi beri yatwabaje kandi nitwo kwitwara witwara kwandi kwa beri music kwa gakene gafata taxi vero beri music arafata taxi vero n'amamoto irirwa ku mamoto menshi niyo mpamvu ngira yase atagisohora oya bishaye karondera kanoti nawe ni pole ubona ucyama ariko ngo dramatique muzogwana manje kubera iki utavuga ngo aponda ngo aponza aba diaspora ngo jengo sindi nka dramatique none basi ndakubaza ni jeje navuze uko basi ariko antake kumuponda nk'abo bose sanguzi on a réalisé qu'il s'est trompé après avoir se trompé il s'est corrigé après avoir se corrigé il a demandé pardon après avoir demandé pardon il a reçu visa après avoir eu le visa azoja gukora muri Belgique ivyo ndashaka kuvuga mu kirwe gare beshi batazi non c'est niyo mpamvu nababwiye cyangwa n'utwo wabosheje nyene non il faut que turi réfléchissa ku bindi abataza agafaransa bacu beri musique azoja muri Belgique vuba gukora imbere
Dramati azokora vuba iganiro igiteramo hariya kandi turabatuye wese mujeze kumuraba Dramati ni petit frère arabizi arabizi yakundana na Mona Warda yego nabindi Gasore imbere ko turagiza nitwogenda tutakubajije bega uno munsi comedy uyibona gute like nk'umukomedian novuga yuko ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga yuko uri mu bantu batumye comedy y'u Burundi imenyekana makungu comedy yitwa izina mu Burundi bega uno munsi comedy nka Gasore novuga yuko no kwitwa umuntu akomeye cyane s'il vous plaît muri comedy y'u Burundi comedy y'u Burundi uno munsi nka Gasore uyibona gute brother comedy y'u Burundi igeze rwego rushimishije comedy y'u Burundi igeze rwego rushimishije kurusha ibindi byose urumva kubera ko umaze kuja muri Tanzania ukabaza ati Burundi hari abakomediye ndiyo Gasore Kopale mu Rwanda mu Burundi hari abakomediye Gasore Kopale muri Congo Gasore ari hajya mu Buganda Gasore ari hajya Kenya ari hajya kijinge zigafata indege cyo kuri biteramo muri Belgique hehe bana ko tuko turegereza ahantu hakomeye cyane ariko ngumura narogana urumva kuko nakubwira ati urumva abari nje abarundi urumva benshi bakunze gukora collab hehe mu Rwanda gusa ariko je maze gukora collab muri Tanzania Rwanda Congo maze kwita ibiteramo Rwanda maze kubita vuba ndaje mu Buganda urumva ni tuko turakora mu mfure kandi dukeneye ko dukora ibintu bigumanganye mu Burundi mushaka muzobireke ariko twakoze ibintu biri international bro bituma idarapo y'igihugu cyacu cy'u Burundi riguma rihungabana woga gusupportinga je ndiko ndaboneka mu mateleviziyo muri Tanzania Kenya Taumva ukaza mu muraje ngaha ntakoresha YouTube nta manita YouTube agira ko nabona ibintu byawe ubikubisanga kuri Facebook sinabibona Facebook ejo siringiza sino batuka ndabakunda ariko changement mentalite changement mentale ibikenewe Gasore niki kintu ifuza gukorera umufana utaramukora no munsi kumukorera umufana kintu ifuza gukorera abafana bawe ariko kugera no munsi utarakibakorera abafana ni ikintu gikomeye cyane Gasore ntagira show yiwe wenyene ariko vuba igiye kuza kandi izobonekamo n'abandi bakomeye bavuye mu bindi bihugu yego reka tugusengere basuzoro amafaranga menshi n'umuntu basubire dusengere kandi n'abafana rega batugirire baduterere nabone ushaka amafaranga y'abafana rega babwire none rega abafana baduhaye views none babwire barabwiye no kudona kandi kantu kaduha motivation mahenga egaga abafana dushorere ko Imana izobahezagira I love you too ariko jesha turagize dusenga ama yego reka dusenge Mana daturi mu ijuru vuga go none basenga uko Mana daturi mu ijuru yubahwe urakoze cyane kubona waduhuje no munsi urakoze cyane kubona nta kirero ikizinga muri company wanje Mana ndagusaba niba bazanye imikoshi babazanye ama blessing niba baje bafise imyako baje bafise imihezagiro Mana ndagusavye alhamdulillah rabbil alamin bigende neza amen mu izina rya Yesu nta mikoshi twazanye Imana iguhezagire bakoze Gasore kadagushimira koze kuduhunganya brother ariko rero abakobwa bakabizo basi man abakobwa ndagaha umukobwa dukunda kamuhe basi basi kamuhe niyakira abazokamuha mutabibona kubera iki cyane ukuntu basoma ega hari abantu batatse ukuntu basoma nimenya je sindi single office umukunzi kandi ndamukunda shaka kumusoma ndazaho ndamusomera singa kuri kamera sindi satimina be nice bace batandukana merci kuya hapa unanda wapi Gasore Yesu wakuze ba TV reka ndamushimire cyane yari Ismael Gasore umukomedi wo mu Burundi abikora fresh sana anubwiye ko ari mu bana batuma akomedi y'u Burundi imenyekana mu makungu anubwiye yuko ari mu bakomedie batumye komedi mu Burundi yitwa komedi reka tumushimire sana yakoze kuyagana Loy TV hari byinshi twamaje mwarifuza kumenya ndibaza mwavyumvise je wari kuruva ngaha yari Mr Radio Ismael Gasore we love you so much dusuye butaha ciao Mr Radio RFG Carf Loy TV wagwana bombastic sale wagwana aho hambere hahise imutangwa muri Loy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Loy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV ibintu byose bigenda bisa muri Loy TV
twiga ni Roy